bihugu byose je mparanja mu manama sindabona amenyesha makuru baje imbere yabo umuntu ariko arabwira nino iwacu gusa narababwiye bavyige iyo bagiye hanze barabinge nandi bamenyesha makuru bakora kugira ngo ubone abo uri kurabwira mugabo ni ivyigwa kujyanye turiko turiga ingene igihugu gitera imbere nane mubona bajya nariko babona nanya kubaho mwese rero umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye kugira ducunguze umwanya umwete tugira amahoro bumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Reka bwa mbere tubanze dushimira Imana mushobora byose yoyo ishoboza abarundi b'umwete kugira ngo bashike ku bintu biboneka cyane. Turashimiye abagize cyiyumviro cyo kugira iki kigega ifasha cyane abari mu rwego ko kwivuna basi mu iterambere ryabo, twongera tubakeza. Bigitangura wamenga ntawubona iyo bija, icyo gihe wamenga no kujuragirika, bamwe baharira bandi bagira ibindi, mugabo rabya imbono ya kijya gihe ahishitse. Nivyo twama tuvuga yuko iyo wamaze kubona iyo uja wewe upfa gutangura gusa ubuhashitse. Murabona ko ubu muriko murategura imigambi ituma mubona n'ubundi kure kuruta aho mwari muri. Nico ituma rero dufise cizero ko nubu imbona kazoza y'ibihumbi 2040 ibihumbi 2060 ari ukuri tuzoyishikako. Ntawarazi yuko sekadi gitangura yoba igeze aho yikorera ibintu nk'ibi atadeni ibishitseko. None nagira nsaba bagize cyumviro bose n'abagize icyo baterera tubashimire mu kubakomera amashi. Rero duhishije ko ivyabona bikihari. Ndabona wari umushikiranganje cyo gihe general niyo yankana cyo cyumviro yaragiteje imbere. None no munsi nicabona cibiriko biraba ivyo n'ivyamwa hajya mwo muraba ku mutima hajya aranezerewe cyane kubera avuga ati ndabonye icamwa c'ivyo twiyumviriye cyagihe. Aha rero ni akaryo ko natwebwe duca tuhakura icigwa ko turi mu vy'ubutunzi n'ivy'amahera. Nitubanze tumenye amahera icarico. Je amahera ndayita yuko ubwa mbere amahera nitunga rusangi. Nitunga rusangi. Amahera nayigihugu. Nico gituma mu gihugu hategereza kuba amasanduku yo kuziganya n'amabanki kugira ngo amahera yose tuze turayabika ahatononekara, ahadata, ahadasha. Icya kabiri, amahera jewe mfata yuko ari ibirete. Ibirete urupapuro rwerekana itunga ufise. Iyo mu minsi heze nabonye ugwaruka gwatangwe kubitegera ndiko ndigisha iterambere. Ugwaruka gwamaruca rumbwira ngo mutame ivyo vuga turavyumva mugabisa umutahe. Ubabajije uti none uwo mutahe ushaka no mutahe muki? Nawe ati nshaka amahera. Ngaca ndabaza nti amahera n'igikorwa hatanguye iki? Kandi burya abantu benshi umenga turavyibagira umaze nk'imyaka myinshi ukora uravyibagira yuko hatanguye igikorwa imbere yuko haza amahera. Hatangura igikorwa. Ntagire rero umuntu avuga ngo singira umutahe kandi Imana aramuremye ikamugira umuntu w'ubwenge n'inguvu igacimuha n'umutahe itunga kama hanyuma
agaca avuga ngo mbuze umutahe kandi uwo mutahe wose Imana yarawumuhaye. Ingorane y'igituma abantu bagira ingorane yo gutera imbere batangura kuja mu vyiyumviro birengeye aho Imana yamuremeye. Muzobona umuntu agenda akabona umuntu afise inzu nziza ngo none nkije no yironka gute, asange afise inka 5 ngo none je no korora inka nkizi, muga ntamubajije ati mbe wewe mu gutangura vyagenze gute kugira ushike aha. Nivyo ubu kubera twafise twarose abatangura nibo badukwega, mugabo nari twiyumvire nabo bagitangura ingene vyagenze. Igituma mvuga yuko amahera ari itunga rusangi, je namye ndaba mvuga nti mbe mu Burundi turatunze cyane ntidutunze. Kubera duca turaba ibihugu vyateye imbere kera duca tuvuga ngo turaboro, muga ntitwigera tubibaza uti mwebwe vyagenze gute. Ivyo bihugu bitunze vyagiye kuza mu Burundi bo bararenganye bimwe bijanye no kurima, bageze kure novuga nti muri secteur tertiaire duca tubigana, twese duca turaduga tuva secteur primaire duca turayiheba, duca turaheba secteur secondaire, twese duca tuja muri secteur tertiaire. Duciye tujayo kandi hararyoshe, burya hararyoshe ahantu. None twavuze twari tuzi ko umurimyi ari we mukene wa mbere. Uvuze ngo ndi umwirimizi bose bacabona bati umukene. Mugabo aho dutagwe gukanurira ubu umwirimizi turasanga ari umutunzi. Kubera twari twarabihevye twigira hariya hejuru. Tugiye hejuru no kuvuga yuko iterambere ricari hagarara. None gantuze umuntu ashaka kuba umuboyi, agashaka umuyaya, agashaka umuplanto, agashaka kuba umushoferi, agashaka kuba umukonvoyeri, agashaka kuba umukokayi, agashaka kuba mpakazi. Twese tugiyeyo amahera azova he? Amahera azova he? Kuko amahera nibirete kugira uyaronke utegereza kwerekana umwimbu warose. Hariho n'abarose akandi kazi bakihaye kitwa abakomisiyoneri. Umugabo agafata inkoni ahagenda ku isoko ashoye inka atazi niyo yororewe, akarindira ko umuntu yijanira inka yiwe ngo oya we ntuinjira mu isoko ni jewe. Ntiwigeze uruha mugacu ushaka kubaho, wayoroye ugashaka kumurya. Ibi rero tubibadanije yabireti yufise ntibariyo. Burya amahera duhembwa yose ayo duhembwa umuntu wese azi ko yasavye akazi, amahera ahembwa na mahera aba yazanwe no wimbuye no wagize umwimbo. Irya nibirete wagize umwimbo. Ivyo twame tubizi neza. Hariho ivyo duhora twihenda. Abajejwe ubutunzi murankosora nini ihenda. Abantu bavyize ntavyo nanonosoye cyane. Mugabo muze murabe mu mahera dukoresha ku mwaka. Muzobona ahanditse ngo rosete ayinjira. Umufonctionnaire bagakura amahera mu kigega ca leta bakamuhemba agacakura kagatanga ikori, leta igacivuga ngo rosete kandi avuye muri cya kigega nyene. Ntimurabibona ko tuvyita rosete? Mu kigega uhembwa ibihumbi 150 bakayaguhemba bayakuye mu kigega ca leta, ugacukura kuri ivyo bihumbi 150 makeyi ugasubiza mu kigega ca leta, leta igacivuga ngo rosete. Ntuze aho hantu hari bw'ubwenge. None ko wewe mu kigega havuyeyo menshi ukazana make, tuzoronka yo duhembwa mu kwezi gukurikira avuye amaja yasohotse bagacavuga ngo rosete wasubijeyo makeyi mu kwezi kuza naho uzocuhembwa makeyi. Rero ukabona umuntu afise n'umudandaza afise
emwe kabisa yibereye ngaho arindiriye iki isoko muhuye ukamubaza gukora iki ngo ndi umusumisiyoneri leta igaca imuha isoko ikamutuma ngo genda unzanire bijya ihejeje kumuhemba agaca kurako agaca ngo atanze ikori leta igaca igira ngo rosete kandi amahera yavuye mu kigega none mwumva atabimbuzi bahari tuzoza turamanuka gushikaho dushika kuri zero mugu duhenda nabaca duhenda ngo muhembwa make nimugire yegere ntimusubire gukora kuko muhembwa make acava urumva wewe baguhaye usubijeyo makeya ejo ugacuvuga ngo nyongera umushahara ahubwo none hatabonetse wa mwimbu utuma ya mahera aboneka bigenda gute mu gihugu rero tugeze urwego rukomeye ndabibona kuko jeyo ndiko ndagenda nkabona abantu bakutuza udushasha hajya mubona udusantere dushasha twavutse burya ijya n'inyungu na mahera y'inyungu y'ibikogwa kuko nta muntu ashobora kubaka akazu keza yaraye ubusa byerekana yuko hariho inyungu iyo nyungu ngira ngo rusasuma buca dukora nizo twereka aho tugeze kuko no munsi duca umwana kuko nta numwazi ingene ibintu vyifashe nta numwe aba bamabanki munsi umwe nabajije ikibazo ni koko ntiburya hariho inflation mu gihugu twebwe mu guharura inflation bafata amadolari bagashira ha bagaca bafata amarundi bagashira ha ngo amarundi ni menshi kurusha amadolari ngo donc ni inflation siko gabusiko ngo ni inflation aho bo haruye bati umuhwi i Burundi ugugwa 100 muri Etazini ugugwa $1 no kuvuga $1 bingana n'amahera 100 i Burundi none ko jewe ibihumbi 5 ndabiririye mu Burundi bingana $50 ziririye muri leta zunze ubumwe za Amerika none ko kucuvuga ko hera ryawe ritagira agaciro tumvikana ko soko rindi ko ndavuga bakaza kaduhenda ngurumva mu Burundi ngo nabakene ngo kuko nta muntu aronka amadolari ngo nimiburi ngo amajana 425 ku mwaka ngo no kuvuga naboro nanje nsanibaza ikibazo ni isahani y'indya igugwa ngahe nayihaye ibeyi y'ibihumbi 2 isahani y'indya ibihumbi 2 ku munsi no kuvuga ibihumbi 4 uriye ibihumbi 4 kugwiza amajana 365 umwaka bingana n'amahera ngahe iryo si fezo ufise ku mufuko kuko babisoromye wawe ucuvuga ngo urumworo aho inzu ahandi ubaho upanze kuko ubi wawe rero ucibura amahera yo gupanga no kuvuga urara mu gahinga urumworo hariho utuntu twishi baduhenda kugira ngo kuko iyo umuntu yishize mu ko ari umworo azokwama ari umworo mugakishira mu ko ari umutunzi ari umutunzi burya ico wiyaturiye ko nico kiba je mpora nkunda kuvuga muze murabe mu minsi heze tucita amazina mabi ngo mufyiri wasanga umuntu aca yirabura muzungu wasaga ari inzobe bavuze kurya ni muzungu n'ubutunzi bwaca buza ico umuntu yaturiye nico aba umuntu hariho umunyamahanga hagufi muri Afrika yaje mu Burundi hari igikorwa twakorana kuko yamaze amezi ashika 5 dukorana yaje kwigisha abakozi banje hama rero ariko agatembera nasanze yafashe ca gicupa ca kinju kimwe ciritiro n'inusu akama gifise ashitse hari robine agaca avoma kandi arinywera amazi hanyuma amazeho nk'amezi 2 twicaye turiko turaraba dusuzuma ivyo amaze gushikako acambwa ngo je abantu bavuze ko abarundi ari abakene ngo sindavyumva
ngo hentuze ngo twebwe iwacu ntushobora gukoza ima ry'amazi ku munwa utayagutse ngo none mwebwe nicira ahantu nca nivomera nkagenda ninywera nigira ngo mwebwe iwanyu ngo zabona ngo umuntu ngugiye kumutemberera ntuze ngo agaca akuzimana ukazora gukubisa ikiyeri agaca aca igitoki agaca ateka akakugaburira ugaca wigira nta faranga na rimwe urishe ati bagaca muvuga ko muri abakene yarantwenze cyarabwa ntubukene bwacu buhagaze aho nyene kuko buri mu mutwe. Hariho rero umwimenyerezo natanze kugira ngo tumenye ivyo Burundi aho tugeze. Navuze nti tubanze tukore umwimenyerezo. Navuze nti dufate yuko mu Burundi abantu bonyene batunze ari batanu. Abo batanu bafise amahera miliyoni 100. Bateranije novuga mu Burundi hariko hazunguruka miliyoni 100 gusa zifiswe n'abantu batanu. Muga kubera bategere yuko ifaranga ari itunga rusangi ntibayabika muhira bayabika muri banki. Hanyuma jewe ntari muri abo batanu nciye ngenda mu banki ntingopesha mpingurane ngomba kuja kwirimira ibiraya. Ngaca ngenda nkarima ibiraya nkimbura ya mahera nagurana ngaca nza kuyasubiza ya banki. Muga ngaca nunguka ibihu miliyoni 10. Nciye nanje nunguka muri vya biraya narima. Izo miliyoni 10 nanje ndazijanye muri banki. Tubaye abatunzi bagira batandatu mu gihugu. Mugabo murumva ko jewe nungutse imiliyoni 10 nanje nfisemwo. Mugabo hagumye hazunguruka za miliyoni 100 gusa. Ubu imiliyoni 100 zifiswe oya ni miliyoni 110. Mukuri mugabo hariyo mu banki imiliyoni 100 gusa abatunzi twabaye batandatu. Tugiye gutora amahera yacu. Za miliyoni 10 zanje ndazironka. Umwe wese aronka gwiwe ubu tusigaye turi batandatu. None ko je nciye mbura adakwiye amwe yiwanje. Sincavuga ko ndumukene nagomba kwigurira ikintu c'imiliyoni 10 ngasanga sindonka umwe wese atwaye gwiwe. Sincavuga ko ndumukene ko nananiwe kwigurira ikintu canje kandi ndayafise. Ivyo ntibishoboka. Ivyo nabivuze ndavye ncasanga ndiko ndaraba neza kera hari amahera twita ya kawa. Inoti nshasha twabaragura kabisa ni noti ya kawa. Uno munsi ubonye ibaragura shasha ibije gusubiriza inoti yashaje. Ntiberi ya kawa ibije gusubiriza inoti yashaje. None wumva ni gute? Abarundi twarakoze genda aho muca hose murabe twarimbuye ibintu bifise amahera. Mugabo kubera hari wundi aca tubwira ukundi. Mugabo naciye mbona umuti mwiza. Nabwiye ko ihera n'itunga rusange. Bugikawa kugira irya noti isohoke bari bazi yuko ikawa igira ishoke hari dolari rigira ryinjire. No kuvuga yuko ibanki nkuru y'igihugu yacigura iryo dolari umwene gihugu agacaronka kanoti gashasha. None uno munsi abarundi bibito bararahiye bararengwa ko ata dolari zoja mu banki. Je twarabibonye. Twabibonye gute? Nuko mu mwaka uheze 2022 2023 ku mwaka w'amahera amahera yazanye ibidandazwa biva hanze biza mu Burundi avuye i Burundi arenga umuriyaridi. Mugabo duharuye amahera yinjiye mu Burundi mu buryo buzwi ntarenga miliyoni 200. None ayo yandi yavuye amaja. Abazi guharura rebe biharuro by'ubutunzi bagaca baharura ayo yandi bazoyabonera he? Bagaca bavuga igihugu cy'u Burundi igikene coro. Mugabo kazosanga mu Burundi
urondera akaduga keza ka mbere kari mu gihugu coro citwa Burundi. Shaka uja ni wamaraho iminota 5 utabonye jipe V8 ziciye aho ucuva ko mbeshe. Ubu nyene tugende muze guhiga ku mugoroba mugende hajya hirya ku bubare bwo kuri Tanganyika. Ni wasanga hanyobwa Primus. Ucuva ko nabeshe. Sanga hanyobwa Henekene, umuvinyo. Mucavuga ko nabeshe. Je nagiye kubibona neza. Ndiko ndagenda hariya mu mihana nigira hamwe twahora twita muri banyarucari mu rutoki. Maze kubona umuvyeyi yiyambariye igitenge afise isuka ku rutugu agiye kurima yambaye uturato afise igitenge yambaye igitenge kimeshe. Kera twari tuzi yuko kugira uje kurima wambaye umunyike utazopfumeshwe. Hariho ico bisigura. Hariho ico bisigura. Terambere ryaraje. Muga kubera ubwo bube gito bwacu tuvuga tuti ntihagire ifaranga mva makungu rizopfa rigiye habona nzoryakira ndarisha mu mfuki wanje ugaca ugita ko ari propriété privée kandi uzi ko amahera ari itunga rusangi. Ubaharura bose bazokwama baharura ko Uburundi ari igihugu c'ubworo. None abarundi muravyemeye koko twebwe twihamenye y'abatwenzi kandi twari twifise. Turavyemeye. Akanakanya iyo hatabaho tuvugira hari amahera ntitwari kubivuga. None twari kubivugira he? Mugabo hana gashinge ndabateye umwe wese agenda avyiyumvira acabwira umubanyi wiwe abwira n'umubanyi wiwe abwira n'umubanyi wiwe twisubireko. Hariho abantu bagize ubugwi namba twobwita ubumafya nta twokwita iki bukorera mu kinyegero burereka ifaranga mva makungu ryose ginjiye baca baja kunyegeza. Ndabwire naho uzotunga gute bakavuga yuko igihugu cyabari gikena aho ugiye bazoguma bavuga ko urumworo naho uzori miliyarderi. Burya mu gihugu hari abasuma benshi naho we buri ntungane ugiye inyuma y'igihugu bavuga ngo wavuye muri cya gihugu c'ibisuma muraraba neza imipfuko yanyu naho buri ntungane. Igihugu tagihezagiye ukizanira ivyiza vyose avuga bati ca igihugu ciza ca igihugu kimezo ca igihugu kimezo na wewe bagaye igihugu cawe umenye kuzobugayitse naho uzoba uri ntori inganiki. Nico gituma akarakaryo ko guhanura abarundi kugira ngo twisubireko. Uburundi buratunze. Murandaba Uburundi bwo mu 2005 shaka muve ngaho ibujumbura mudoge gushika ibugarama murabe ibintu bishasha mubona. Nihagira uraba ahantu hitwa mu kinama ca Mubimbi muhibuke mu 2005 murabe no musi kinama ca Mubimbi ingene hameze. None ijya sinyungu kiasi kimenyetso yuko dutunze. Hajya mu Gasozo genda muharabe hariho association aho yigiriye ahantu hitwa kwipine abantu baca bahagarara turisi imiciba. Imageyo ni muhibuke mu 2007 n'umunani ingene hari hameze. Tuze ngaha kwa Muswahili ubu bariko bubaka ama etage manuka hajya kwa Gisiga harabaho ngo bareshe Gisiga harabaho. None zijya sinyungu ntivyerekana ko Burundi bwaduze. None yo croissance ko bavuga ngo croissance tuja muri mwe. None ijya si croissance kubera iki ingeso mbi yatwinje umuzirikanyi. Tudashaka ko abantu bamenya ko dutunze. Ufise inka zitanu uvuga ko ufise zitanu nta kuvuga ngo ufise akabuguma kamwe. Mbona Dr. Mariko tukiri kumwe muri conseil d'administration ya hôpital militaire ibitaro vyari bimeze gute? Rabu no munsi hôpital militaire ijya si croissance. None ko bavuga ngo croissance ngo rutera tuja hasi. Ni murabe ibitaro vyari bihari mu 2005 ngaha mu gisagara ca Bujumbura ibitaro bihari no munsi ngo mugabo ngo tugenda ngo tuja mu kuzimu.
kubera iki hariho ikintu udashaka kwerekana twebwe mugabo none nk'umwana mu muryango agiye ararira twaraye ubusa naho baba baraye bariye twaraye ubusa none ntimucavuga ngo mu rujya muryango bagira abahwerera ikigoyi none sivyo nimufate mbewe nk'ubu wabona umwana wawe agenda arabwira abandi mweho basha murarya akanyama papa ntagidusumira akanyama wewe nk'ubu uri papa ugasanga umwana yaremesheje ikiganiro ati twe ntitukirya akanyama mweho murarya akanyama yemwe tweho wapi je papa sinzi cyari ugasanga yaremesheje ikiganiro mbwira ingene womera rega Burundi igihugu n'umuryango turi umuryango umwana mu muryango arondera ikinezereza umuryango ndanezerwa hariho intara ubu nshitsemwo cyane umvumegano cyane yicarira nyene simbandanye urugendo hariho intara zari ziri inyuma mu 2005 none ubu nizo ziko ziraduka ubu ndanezerwa ndiko ndoga mu mugamba hari nyakatsi ziregeje urugero mu 2005 ni murabuno muzi ni buraya ushitse ucuvuga uti mfata agafoto ngaha ndugikira umugenzi ari buraya kubera iki hariho icahindutse croissance imukike imayo nagiye igihe kiraho inzara yabishe ndiko ndabatwenga ntire urusoko mwubatse mwugubatse nabwo gwari runini rero ico gihe nabona ko ari runini rubarengeye none urumwagubatse mutagira ivyo mushora mwe muragira isoko mutagira ico mushora ngo turindiriye abimukike ngo nibo bazoshora babe abo abimutambo ngo nibo bashora ngaha none naragiyeyo mu kumunani guheze nsanga bariko barayagura ahubwo naha barose ivyo bashora rero bisoko yabaye ntoyi mu minsi za tuzosanga ari mole ivyo amasoko hagiye mu minsi zosanga twabihevye tugira amamole mugabo hari uwundi yicaye hajya goma avuga aboro hariho umuzungu yambabaje kandi kuri YouTube n'ubu biriko genda murabe yaragiye abanza kubuterere hamwe duta imyavu turakubuye igisagara aho twagiye kubita le pays le plus pauvre acaja muri iyo myavu arabarafotora neza aragira reportage nge n'Uburundi busa kwari Uburundi burya aribwo Burundi murazoraba kuri YouTube akagenda ahantu habonye hasa naba kare hacahagarara ngo Burundi le pays le plus pauvre arafotora mbere mengera arenga iminota 15 yarase kwerekana n'akantu ko bari keza nabe yarafotoriye muga yarase kandi ukazubona umurundi nawe aciye gucokoza yibereye haze muri diaspora ngurabona uburundi bwanyu ngene bumeze ibaza umurundi ari hanze muri diaspora ngurabona uburundi bwanyu ngene bumeze nti nawe ni gwanyu jewe none ntibandugikira utumessage ukiyumvira abarundi twebwe tuve hasi ndazi neza rusasuma twogira rusasuma nziza tukavuga ukuri muzosanga Uburundi bufise croissance irengeje urugero ku vyari bizwi muga vyose bibonekera hehe kuri ya birete amahera ntuzo yashira mu gipfu c'inkono baze bavuge yuko Uburundi butunze barabira kuri ya birete nihagira umuntu aja kwicara ikobero no ushaka ugenda uno munsi sihondi ni wabona hasohotse musi y'itoni 30 z'amavoka zishotse hanze ndababwije ukuri nta musi numwe hagikobero haca musi y'itoni 30 nimwevariwe genda kuri internet murabe igiciro c'amavoka hanze gwiza itoni 30 dushake ikiro kimwe tugihe $1 rimwe naho nzi ko ari meshi itoni 30 kilo urumva ni toni nukuva ni 230 nukuvuga ku munsi kobero haciye ibihumbi 30 vy'amadolari kugwiza amajana 365 n'amahera nganiki genda mu ndabe ni mwabona $1 rimwe rimaze kwinjira kubera ivoka muce mumbeshutse mugabo tugaca tuvuga igihugu gikenye none wibaza uwo muntu yashoyeze avuga ko atamahera yinjije yayinjije muga yanyegeje yazishoye
gacaguma witwa umworo. Je rero kuko ndabizi nanje ndi Murundi ndabaserekera nkababona ingene batunze, je ndabwira nti nta Burundi ari ubworo, nuko twabinyegeje. Muravye ruguru umubona abantu bagishaka kugendera kuri taxi vero, taxi vero zarikuye agendera kuri taxi moto, vyerekana ko yaradugije nivo. Genda murabu mu bitoki murasaga utuduga turi uduprobox turiyo, ubutunzi bwaradoze. Muga kubera iyo ngeso yo kudashaka kwiherarija, none reka ndabahamagare mwese. Ari ufisa ko kadolari yanyegeje zana muri banki, nkaho kaja nakigihugu kaguma ari rwawe rega. None ayo madolari munyegeza muyazanye mu mabanki, ushaka kuja gukora ikintu ntazogenda bakamuha akagura ikintu akura hanze. Ayo mase, ico gitoro, uwo muti ntuzi ukaba w'abarundi. None ayo mahera none si tunga rusange. Mugabo umuntu yumva ngo mbega ngo ninazana amadolari ngo none muzoyasubiza, ukamenga na amadolari azoja gusumisha kuri kotebo, umenga na mahera azoja gusumisha agiye hajya ku isoko ngo akira amadolari. Kubera iki? Harashobora kuba hari abantu b'umutima mubi bashaka guhindura ihera ry'u Burundi barigira ivyatsi, hanyuma tuzesukare tuja gusumisha amadolari. Hamwe ugiye kugura igitunguru uzojana umupfuko w'amahera w'amarundi. Hari ababishaka ko bigenda uko. Abankiye muri ngaha genda babaza nk'ubu uwoduza ikiro cy'umuceri kigaca kigugwa 10,000 mu butunzi bw'igihugu haba hinjiye iki? Za muri ishuri two tubaza. Ubu ikiro c'ibiraya cogugwa 5,000 ubu nyene ugiye gusuma ibiraya 5,000 mu butunzi bw'igihugu hoba hinjiye iki? Ni mwiyumvire mu butunzi bw'igihugu tuba twungutsa ngahe kugira duce ruduza ahubwo ikiro cy'umuceri duce tugigurisha 50,000 usanga mu butunzi bw'igihugu hacaduga ikintu. Abanki yandiko ndabaha devoir twe muzoza kubinyigisha. Abanki we munyumva ikiro cy'umuceri cogugwa 10,000 mu butunzi bw'igihugu haba hungutsa ngahe? Ko hari haba birota n'ubu babishaka yuko ikiro cy'umuceri cogugwa 20,000 mu butunzi bw'igihugu hazoba hungutsa ngahe? Muri croissance duca tugira ngahe? Rero ntituze turahendwa kuko nababwiye ko hari abantu baje baduga hari baza bari hariya hejuru, duca turabigara duja kwicarayo natwe tukama tuzi ko tuzotungwa na service, twibere twese mu ma service tuzotunga. Dutegereza kugaruka hasi. Kandi ugiye hasi ntuhomba, usubiye hasi ntuhomba nakubahenda. Jewe ivyo ndabifitiye ubuhamya, ndavyemeza kuko jewe nta kintu ntaragerageza ngo ndabe iyitunga riva. Zijya nkwavu mvuga muze muri abantu baciye bavyikurikirira hariya hari haba ugwaruka gwaciye rubijako, uno munsi baharura amamiliyoni. Kubera iki? Twese tukirabana ngira ngo twarabigize ivyo bintu. Urashobora kubona rukwavu muribuka niko ndavuga nti inkoko iravyara inka, abantu bagaharira. Abagiye kuri uwo mwimenyerezo barawukora baramaze kubona ikivamwo. Tusubiye hasi twese tuzoca rutunga kuko umuntu yimbuye iyo ashobora atanga ikori, atanze ikori, iryo kori niryo rizoza guhemba babandi bari mu ma service. Muga tutarosa bimbura tuzomanuka gushika kuri 0. Mbere nibaza ko nabo bavuga yuko tutera tumanuka bateza kuba baharura ko amakori yose ava mu bantu bari mu ma service. Amahera akava mu kiya ca leta ugacuzana makeyi. Urumva twadukorotse mu kwezi kuza tubadukorotse kuko nta yanda hari, kuko abagwiza mwimbu ntibagwijije kugira bashore bazana amakori mu kiya ca leta yinjira amahera. Ni nabandiko ndabesha nkavyo nizebaga. Ivyo ni ivyiyumviro vyanje, mugabo niyumvira yuko mwebwe mwavyize ivy'ubutunzi mwoja kuri ivyo vyiyumviro, mwoshobora kutwandikira nk'igitabo tugaca tukikurikira tukavuga tuti twogira ibi ntitwabune ntituzorindira umwaka wa 2040 kugira ngo tube igihugu cugurutse gishobora kubona ko gifise inzira y'iterambere, ahubwo twosanga ari nko mu mwaka uza.
ni nko mu mwaka uza. Nico ituma rero nagomba guheza kandi subira guhanura, mpanura abarundi dukubita agatima mpembero, twumve yuko itunga ry'igihugu riva mu mwimbu ritava mu bintu ukora wicaye, biva mu mwimbu werekana ugashora, hanyuma ushoye uratanga ikori ukongana ugatahana amahera akaguteza imbere mu bindi. Ico tucumve twese kumwe, hama tumenye yuko irya noti ari itunga rusangi atari yibikwa mu kabati wawe. Ifaranga mva makungu niryo gerekana ko wagize umwimbu kwe kuko warashoye hanze, waragize umusesekara. Naho uzorya utagize umusesekara ntushobora kuvuga ngo watunze. Rima ivyo ushobora gufungura, wongera uronye ivyo ushora, gutyo igihugu niho kizoboneka yuko cateye imbere. Rero mwebwe mwese mwashigikiye umugambi, mwaje noneho no kuwigina, n'abatumire bahire mwese, nagomba ndabakengurukire cyane kubona mwaje gufata mu mugongo iki gikorwa. Imana ibahezagire mwese.